ariko twebwe nk'umushikiranganje kumenyesha makuru ivyerekeye lo contenu ibishikirizwa byose haba mu byo mu kwandika n'ijambo ryavuzwe mu rubanza no mu bibazo byose harimo contenu ibyo birabwa n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru biri wacu naje ndi mu realisateur ija filme abatwara bikanye ndabizi aho kari baravuga yuko byoja mu gisata cerekeye imico kama n'ibiki mugabo twasanze biri mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru aho rero niyo kara turi kurasaba mu bigo turiko turakora duragora n'aba influencer sinzi ingangano hoje baronsa amakuru baraje turagira inama hanyuma nibaza yuko ico kibazo ufise kizotorerwa umuti uri mu bushinganje bujeje kumenyesha amakuru hanyuma iyo karata nayo tuzoyivugana ko ingene twoyikorana na sensi kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo gushobora gukora boroherejwe aho rero n'ishobora mukuru w'igihugu hacangira ko hariho ico batakunda kuvuga cyane mbwa yakivuze kuvyerekeye monetisation y'ivya ekonomi numerique normalement ni uburyo amafaranga azambo biciye kuri izi mbuga za Facebook na YouTube kuko ivyo bishika mu gihe hari igihugu cyo bagenda amasezerano n'izo mbuga hanyuma amafaranga arinjira kandi niko riraduga mu bihugu maze gutera imbere cyane gose mu cyo gisata barabikoresha twebwe natwe nyinshubahiro uwo mugambi wo kurondera monetisation y'ivyerekeye Facebook na YouTube twarawufashe umuntu kitumaze kuvugana nabo kanatsinda ku munsi irezo rya kane kuri kuno kwezi turafise inama tuzojamwo yarje hazoba harimo representa ba YouTube na Facebook hanyuma turategura kuvugana ingene twosubira kunagura gukorana uko byarigeze kuba hanyuma ntivyakurikiranwa birahagarara ariko ubu unye nize yuko baba ba influencer abo bose ugwaruka cyane ibyo gasapu yavuze abantu bose bashobora gukoresha ziya mbuga zikazana uburyo bwinshi n'amakori mu gihugu kubera yuko gushikisa n'ishubahiro imbuga nyinshi zaba amaze gukikana akatari gake nyinshi ziriroje hanze mu Burundi abakori kwinjira mu gihugu aja muri ibyo bihugu hari ziri muri Amerika ziri muri Sweden ziri muri Norvege ziri mu Rwanda ziri muri Tanzania aho urugwaruka rwacu rafise ico kibazo ariko bituma twarayivuganye n'aba influencer twaragiye turabona amakategori y'abanyesha makuru aba influencer mu minsi ya vuba kagira kazodukundira duwe n'abasineast nabo nyine amakonteni yabo yashira kuri ziya mbuga nabo nyine barinjiza amafaranga kandi y'ubushoroma uburyo butari buke ikindi cyubahiro bije bikorwa byose dukora muri leta nk'aba bantu bakwepa amakori kandi akamashini kawo bagakwepa aba influencer barafise ububasha busuma n'ibinyamakuru sinashobora bize ku buryo bashobora guhubiriza abantu bagahindura ingendo bakajya gukwepa kandi akamashini zimwe kararongera nka Ferabeto muri Asiatique ni kamioneti umuntu aguha karibu ukinjira winjiye ujyaho hanze akabona ko nje ni kamioneti iri kuba polisi acabwira uri ndani ngo kubera iki aziko nza kumusaba ko ndiha muri ujya buryo kugira ngo amakori agende ariko barabikwepesha muri Asiatique twabikurikiranye ngorane aba influencer n'ishubahiro haba magara y'abantu muri ibyo byavuze by'imyanda ibicafu hirya no hino barashaka guhumiriza bagahindura abarundi ku buryo udasanzwe bituma ntabashize inyuma mu kubakira turagira inama kandi n'ibitari bikizobikorana hari cyo byo cerekeje igihugu muri hariyo programme mu cyanganje n'ishubahiro muzi yerekeye promotion de l'image de marque du Burundi harimo n'amareresi twateguye tuzokoresha RTN barafite ibikoresho ndashima cyane rwose kuko bari sizo mawuti ubunye mu byerekeye uburyo naho ngiye byavuye ku bukerebutsi bwabo kuko n'ishobahiro hariho amasezerano hagati ya RFI na RTNB abaha uburenganzira bwo kuronka ibikoresho ku mwanya n'amafaranga mbere bakanayabahereza agace koresha mu kugura ibikoresho bigezweho aje so bikoresha kugira ngo isura y'igihugu ibiri muri programme dufise tuzoka nabo bose aba influencer y'abanyamakuru hanyuma byerekeye yavuze bya Canal Plus Canal Box nashimwe turagifise kubera yuko twaravuganye nabo
barafise gusa ibibazo byerekeye nk'amakori bavuga yuko amakori ari menshi muri barihishwa muri Canal Plus mugabo tuzovuga n'umushikanganje abijingiga ca leta kugira ngo tworohereza bene igihugu bashobore kuronka amaxe kuri ubwo buryo buha amakuru kuko birungura ubwenge bikugurira imitima y'abantu bakamenya ibitari biki ariko muri Gishobora ko ngifise ijambo hari ikibazo kimwe ibinyamakuru byigenga nta vyigenga biriho byose ibinyamakuru ko bikora ku murongo n'umwana yibonye Gishobora ngene bakorana neza mu vyerekeye ivy'igihugu na cyane cyane ko bagize mu vyerekeye amatora narabashimiye cyane bose ko nariko ndakurikirana hariho amafaranga y'amarodovance bariha muri ARCT ayo mafaranga abexija ko bayatanga mu madovize mugabo abanyamakuru bifise amafaranga y'amarundi ku makonti rero baca bagenda gutora amafaranga muri konti y'Gishobora bakaja kuyavunjisha kuri marché parallèle kubera les banques ntizikibaha ayo madovize yo kuri muri ARCT igaca iba ingorane kimwe naco Gishobora nohereza ko yerekana ko yari nyigireye cyane irishuzwa amafaranga muri ARCT y'amafrequence mugabo dukoreye igihugu kimwe nk'ubu bavuga ko yishuza miliyoni 400 mugabo twaravuga n'umushikiranganje ugasha leta avuga yuko tuza kuyatanga mugabo amafaranga ava muri RTNB kaja kuri ARCT kubera amafrequence ariko afasha n'igihugu n'ibintu twovugana ariko mugabo tukiye kubasa n'inshira mukadufasha kugira ngo ivyo bintu ntibibandanye hanyuma mu kurangiza n'Gishobora RTNB radio televiziyo hariho ahantu idashika hari ibintu byerekeye amazone dombo turiko turakuraho mugabo Gishobora igihe cyose bigiye muri budget mu shanganje barakunda kubireka Gishobora hariho ibice bimwe burya iyo biri mu gihugu baduvize imbere turiko turatunganiriza igihugu akaba yumva amakuru y'ahanda yiwe amugenewe ntayumve asa n'umwana Gishobora uzusanga umufise mu nzu hageze gufungura ugasanga afunguye ibyo utasumye cyangwa ibyo utatetse icyo gihe barako bamugutwara twosaba rero Gishobora ko muzodufasha muri ico kintu kugira ngo aya mazone domba amafaranga yotekanywa twarayishize mugabo bakabikuramo amafaranga avuga ngo abarundi bose territoire y'igihugu cyose ibi couverte par les zones de la RTNB koko nakabazo nako ngene kari kambakiye murakoze Gishobora